kubibwira procureur kandi ntibimarindwe uzoca unyandikira message nyuma y'indwi ubonye bitarahera uzoca unyandikira ko akora mu iperereza kandi handiko ndavuga nawe nyene yoba ari ngaha n'umusumye w'urusaku nka Kamitende ubu hariko arahira imyaka 3 dufise agahengwe harabaye rero ikiganiro ibururi kuri stade baranyakiriye ndavuga ibingoye ishira hamwe mugisha n'ijya abana biwanje baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza kandi iyo nkuru ngira mwara yumvise ko baranyakiriye abavugizi bawe niho bari none nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ubutungane buri ngaha ni hamwe nyene bavuga ati amawusizi y'umugabo ava kure narayereye ya mu maso sinkibona banyuriza amayesikariye ngira gute biranga uwanguriye iyo nzu yamuhaye miliyoni 70 ni sheke y'imiliyoni 170 iyo sheke ndayifise ngaha barahava rero twabonye ko byanse nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza kandi handiko ndavuga nawe nyene yoba ari ngaha n'umusumye w'urusaku iperereza rirabibona rirangira amatohoza iperereza Imana irakarihezagira barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200 acagenda hindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400 ndabifisa ajya muntu yashikanya ngaha arabifisa haje afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 nezi aca yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka aragirisha transfer byose birahera ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko yamahera yagiye kuri konte nsanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016 ibanki yarandikiye sentare ndabifisa ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016 sentare yarandikiye notere arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarizo ntuze banki BHB irandika ivuga yuko izo sheke biravuga ko yampaye ko ari ububeshi imwe ko ari we yayifatiye y'umuruyoni n'iyindi y'ibihumbi 80 none nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda yamara hari bidashoboka ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa byukuri bukwiye kuvugwa uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye kusubiza iyo titere itariki indwi z'ukwezi kw'indwi 2023 barasinya muri sentare nkuru d'appel imbere ya procureur arandika ari kumwe n'umushinga manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukwindwi 2023 ngize aragenda kumushikira nganje yahahora yanyakiriyaka akambwira ati mbe muhwanya we uronderika tije ngo murenganure ati byawe narabibonye ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro ntibyakunze nyene cyahera umukuru w'igihugu icyo womfasha idosiye ngeje ujya mu ntara y'ifisa iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene ahantu kubona simbona diabete yaragurutse mu maso ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe uyo muzi bururi abambonye bavuze bati mutama bati kibazo cyawe kirakemuwe none rero nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane bansubiye titere procureur ashire mu ngira ibyo bintu
ubu yaraburanye sentare zikamweza kubyica ubu rero yashize agatima mu ntuze ngo bigiye muri civile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye nibyo murakoze nyandicware mukuru w'igihugu Procureur General ngaga yewe ari ngaga Procureur General de la République ministre wewe ucumubwira procureur kandi ntibimarindwe uzucunyandikira message nyuma y'indwi ubonye bitarahera uzucunyandikira kuri WhatsApp bishiki ntanje nibaritsa ministre aravyumva ngaho nicariho cyane murakoze cyane nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kibazo kimwe gusa ndayitwa Ecofurgence mpagarariye abanywanyi bafise imitahi mwishira hamwe microfinance RCF nyunganira nyakubahwa sinokwirirwa ndasubira inyuma mvuga iby'ama microfinance kuko byinshi murabitse mugabo itandukaniro ry'ivy'iwacu mwene microfinance yadutwaye imitahe ku bushake bwiwe mu kwezi k'umunani yarizaniye ingwati azishikiriza procureur general avuga ngo kwezi kwa12 niko hahera ataratwishura amafaranga yacu procureur azoca agurisha izo ngwati kuva atangura kuvuga ko agira turihe ntiyaturishe nta na kimwe yakoze twabasaba nyakubahwa mukuru w'igihugu kwizo ngwati yatanze mwo dusabira zikagurishwa kugira ngo abene Burundi babandanye imigambi yabo mugoro mvise ko ukwa 12 ni kurahera kwari kwa 12 2024 narinze ko aruko ya hari muri 2024 tugeze muri 2025 iyo ngwatiri izo ngwati yiyandikiye yazitwaye muri kwa procureur general de la République zivara miliyari 27 ariko kuva 2024 commission ntirigera ihaguruka ngo inagire contre expertise ngo irabe ko rero mayo mafaranga ariho mugabo ivyo bintu yatanze birahari sawa hora vyandikishije kwa procureur general murakoze nyakubahwa murakoze ku mijambo cy'icubahiro mukuru w'igihugu kibazo canje mubanze mwidondore nitwa Ndikumasabo Jean Charles aba muri commune nziza shasha ya Mugere ikibazo dufise abavyeyi bacu bagiraniye nishira hamwe projet yitwa Ecosate yimuye abo bavyeyi ku nguvu hari 1998 cyo gihe bahabwa umuzibukiro atana hamwe wanditswe atategeko shikiranganji ata décret ata ordonnance ibigena ata décret ishira twarituye nyene cubahiro sokuru wacu yarashoboye kudutunganiriza araduha abahanuzi bakuru umuhanuzi mukuru ajejwe ibibazo by'abene gihugu General Agricole n'umuhanuzi mukuru ajejwe by'amategeko turamushikiriza amadosiye yose turayabashikiriza hari hageze aho babishira tugera kuri tubiregera amiable cyo gihe byakurikiye nuko Imana nyane yabishatse hamanya n'icubera mukuru w'igihugu twasaba dusubire kandi namwebwe tubasabe mubandanirize aho byari bigeze mudufashe kuko abavyeyi bacu bamwe baritavye Imana reka nakubaza iryo tongo racariho aya matongo Ecosate yaciye amabarabara mu Kinanira ya kabiri bahita mu Rubombo acariho twe twagumye tuburana harubatse hose haciye amabarabara turafise ibipapuro twashikirije mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu
twabishikije byose natwe ndabifise ndaza kubishina ushaka kubashikiriza. Reka tubire umushikiranganje abijeje yajeje by'inyubako kugira ngo aca turabira dossier hanyuma bazoduha raporo. Nikico hamanya n'icubera mukuru w'igihugu mwarigeze kuvuga ati abashefu do quartier ntibemerewe kwitoza mu kibanza c'abahuza. Harabonetse ikibazo aho umushefu do quartier niwe barongoye ayo matora ku mutumba. Kubera mwari mufashe ingingo yuko atamushefu do quartier yitoza mu kibanza c'abahuza atashiraho atatoza umugore wiwe. None ivyo biremewe? Koze. None yaramutoje. Abene gihugu baremeye kumutora. Twaranditse turavuga ntiyamutoje nitwishanze twumvikana. Umugore wiwe yarafise uburenganzira kwitoza. Yego. Imubonye ari ntungane nta kibuzwa ko atogwa. Siwe yamugenye yaritoje abene gihugu baramutora. None abene gihugu arubabeshutse. Kiretse uvuze uti barivye amatora nasubigwemwo aho duca dusubira muri quartier. Hamanya n'icubahiro mukuru w'igihugu hariho ikindi kibazo turazi ko mukunda ugwaruka cyane kandi turavyemera kandi turavyemeza. Hariho ikibazo cy'abanyeshuri biga ku Université y'u Burundi. Twagira dusabe nce mu ncamake yuko musubizaho ya politike yo gufungurira abanyeshure ku Université y'u Burundi muzoba mugize iciza cyane. Murakoze tugere Kristo. Murakoze cyane. Cendo hakajyo gukebura abagwiza tunga. Naravuze yuko no mashure yisumbuye twogira amashure abanyeshuri bararayo kandi bikakogwa muri amasezerano aba hagati y'ishure n'umugwiza tunga. Muri kaminuza je nane niyumvira harabuze umugwiza tunga yovuga ati jewe ndiyemeje kubaka uburaro bw'abanyeshuri muri kaminuza. Hama muri kaminuza bagaheza bakazozarana nka kujya bogiye gupanga hanze. Sawa umugwiza tunga uzokwiyemera tuzomuhitongo hajye nyene muri kaminuza yubake kuri ayo masezerano kugira ngo abanyeshuri baronka baba bagwiza tunga mwanyumvise. Ntagira uwiyemera ati ngira nubake uburaro bw'abanyeshuri muri kaminuza hajya muri kaminuza tumuha ikibanza yubake ubwo buraro hamaze aba amasezerano hagati ya leta n'uwo mugwiza tunga. Niwo muti mbona ukomeye cyane. Bandanya. Murakoze. Murakoze nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu cyiza cy'u Burundi. Je nitwa Zefire Nkunzimana nkaba ndumwe mu barundi bagize ibibazo by'imanza z'amatongo gushikaho uno munsi nasubiye mu ishure secondaire mfise imyaka 50 mfise n'umugore n'abana 7 kubera ivyo bibazo by'amatongo. Reka ikibazo nzanye uno munsi si cy'iryo tongo kuko ugo rubanza nariko ndaburana uno munsi riko ragenda neza. Wasubiye mu ishure kubera ikibazo cy'amatongo? Yego naraburanye ikibazo cy'amatongo. None uco subira mu ishure birahuye kuja mu ishure n'itongo? Yego byarahuye kuko ukuntu nariko ndarenganwa iyo ntaja mu ishure ngo nsubize umutwe hamwe mba ndi mwibarabara kuko narapfunzwe racika Bugesera ndarenganwa aho numvise moto haruguru rw'iwanje nca mpunga upejeje kuntoranga njane mu gasho. Ja ku rubanza rw'itongo rero ntibijanye n'ishure. Kwitongo naho ubu ubigeze? Ubu bimeze neza kuko nyakubahwa umushikiranganje w'ubutunga naramaze kunyakira kabiri kandi sentare ntayinyuzwa ararungitse abacamanza kwitongo kandi byagenze neza. Muga kubijanye n'ugo rubanza nagira nsabe umukuru wa sentare ntayinyuzwa areke gutuma ko cyane umuburanyi Tondo Chima Daniel, ahubwo asabe uwo muburanyi wacu tuburana ashire mu ngiro ivyo sentare yamutumye ishitse kwitongo. No kuvuga procreation yamutumye kugira ubanza rutera imbere hama rurangire. Ico nico nagomba gusaba. Ikazo mugana ari mfise ni kazo cyabene gihugu bantaho nikora. Hariho abene gihugu bantaho nikora leta yahora itegekaniriza uburyo bw'abashingwa manza babunganira. Aho rero nyakubahwa nyene cubahiro uvugiye uti urubanza rw'umugezi rucirirwa ku mugazo.
kandi urinda inyoni ahagara mu murima hagati. Ubusentare bisabwa ko ziduga ku matongo. Ubwo buryo rero bwari butegekanijwe bwaherera i Bujumbura gusa. Ubu rero sentare duze ku itongo, uwo mushingwa manza acagaruka gusaba uburyo wa mwene gihugu ntaho nikora. Ikibazo rero abo bene gihugu bafise nuko mwohindura uburyo bwara gukorera i Bujumbura, ko mwasabye yuko baduga ku matongo buje gukora kuri uwo mushingwa manza ashire ku itongo hama yunganire uwo mwene gihugu ntaho nikora. Murakoze. Ikibazo cy'ubutungane ubu turiko turagigorora neza, ivyo bibazo bizoca bihera. Kuko ubu hari sentare y'intango kw'izone, hakaba sentare nkuru kw'ikomine, urumva ko bizoca bigenda neza. Itegeko muri ubu kwa mbere ndazi yuko bizotangura kuja mu ngiro. Hari ikibazo ntari nishuye, bamwe umwagendana ubumuga yavuze ati mbega ubu turi mu bushikiranganje ubuhe? Hariho ubushikanganje bujejwe ivyo byo gutunganiriza abantu batishoboye, n'ubushikiranganje ubu buraba ivy'akazi, Ministerial Fonction Publique, niyo muzohora mwitura abantu bagendana ubumuga. Sinari nacishuye. Egome imbere yuko ubundi afata ijambo twagira ngo dusabe yuko ubushikirwa azi kubaza ikibazo kimwe cyonyene, mugabo kandi ntavuge ikibazo kimwe gawe nyene ubwiyewe, mugabo arabe ikibazo ku neza rusangi. Murakoze. Ubushikiriwe afata ijambo. Murakoze nyene cubahiro mukuru w'igihugu ku mijambo. Je nitwa Twagirayezu Desire Apollinaire. Nyene cubahiro mukuru w'igihugu, iyo mugendeye abene gihugu hagati mu gihugu hariho amajambo mwama mushikiriza, je narayumvise ayo majambo antera kwibaza. Ntange nk'akarorero, muri somene yari hariwe ivyo kugira isuku mu gisagara ku Musaga, mwaravuze muti ivyo bigabo binini binini vy'ibijipe nivyo ngo twirirwa turahiganwa. Sindi kindi kisa nk'ico mwavuze Excellence Monsieur le Président. Uwundi munsi naho mugendera abo muri OBR, muravuga muti jewe abo ndahashize bose nsanga ari abanyonyezi, uwo ngize wese nsanga ari babandi nyene. Ikindi gihe mwagendeye mu Kayanza ku bene gihugu bajejwe ibintu bijanye n'ubutare n'agataka, mwaravuze amazina abiri y'abadandaza, muravuga muti aba nibisuma batwara amabuye y'agaciro hanze. Hanyuma mucamwongera muravuga ngo nabasazi. Excellence Monsieur le Président, mwatanguye ijambo ryiza cyane ati ngaha turi imbere y'iziko. Mu Kirundi ciza baravuga bati umwami agirwa n'abagabo. Jewe iyo ntango y'abagabo ngira ndayishiremo umukenke ndayisome koko. Excellence Monsieur le Président, mu bisanzwe umwami kuva kera yanyasabwa, kandi n'umukuru w'igihugu uno munsi arasabwa. Ariko ubu ngomba kuvuga ikibazo kijanye n'igihugu cyose, jewe ntaco nisabira ku gahanga kanje. Nyene cyo mukuru w'igihugu, tubanze dusangire umwihwezo, kuko ndadaye nyene cubahiro ndadaye mukica mu 1993 yishwe n'igisoda. Muri 2015 kubera cya gisoda uko cubatse uba ari gisoda national,
ntibashobora kugicamwo baciye baca muri societe civile. Societe civile zica zihamagarira abanyagihugu baja mu mabarabara. Abanyagihugu buno munsi kuba babonye ibyabashikiye ingene kuraswa barashwe ubu bakaba bari mu mpimba abandi barahunze ubu ntibishoboka yuko bo bahamagarira ngo baje mu mabarabara. Ubu rero icyo bakora nukudukenesha bandi ndiko ndavuga les impérialistes n'abakozi babo ngaha mu gihugu bariho kandi babirabura. Ubu rero bazotwima igitoro bazotwima amadolare ivyo tubimenyere babikore mugabo barundi twifate. Excellence Monsieur le Président, uno munsi ego ndiko ndagitarira ego ariko turabe ntidutwara umwanya munini kuko abarindiriye ni benshi. Ego nyene cubaye mukuru w'igihugu uno munsi impamvu re yatumye nza kuvuga ivyo bintu nuko umukuru w'igihugu cuno munsi ndamubona nkande. Umukuru w'igihugu cuno munsi ndamugereranije nibihe sico kimwe no kurinda daye kubera igisodo no munsi cyurubatse neza. Umukuru w'igihugu cuno munsi domako wabutugiriye neza. Pardon? Vuga icyo nshaka gushikako. Icyo nshaka gushikako numuti w'ibisuma bihanze igihugu uno munsi. Chako rero kuri uwo muti. Ego uwo muti rero Excellence Monsieur le Président nyene cyubahiye mu guhura igihugu. Mwebwe abanyagihugu twatoye mu Prezida umwe se barundi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu mwebwe. Rero uwo mukuru w'igihugu byabihangange bimugora nkande. Excellence Monsieur le Président nimwe mwenyene twahaye ijambo twe umwenyene nukuvuga umukuru w'igihugu oya yiwe ifutwa na ego y'Imana gusa. Nyene cyubaye umukuru w'igihugu twebwe abarundi hindukirira amaso abarundi utubwire abo bantu bose batugora. Excellence Monsieur le Président ubatwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu bariko barangora nkura kwaba bantu. Murakoze. Excellence Monsieur le Président ikigira kabiri umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye ni izina ry'Imana jewe ndagukunda trop. Sozera turabe musozera. Mwaravuze muti Uburundi ni Edeni. Excellence Monsieur le Président nivyo Uburundi ni Edeni. Nta wundi muntu azogira Uburundi Edeni atari Excellence Monsieur le Président de la République. Oya si leta mvyeyi kuko muri leta mvyeyi twarigeze kubona hariho umuntu afise imiduga amajana n'inza amajana. Twarigeze no kubona umushikiranganje yavuze ati Uburundi burafise inka zirafise Rift Valley. Mugabo iyo Rift Valley ntitwayibonye yakijijwe nuko nyene iteka yari umushikiranganje w'intwaro hagati yavuze ati turarya inyama kandi Rift Valley yaciyikira. Desire tubasabe muraba abantu bari nyuma yanyu musongore muheze abandi nabo bashikira. Sozere ego reka simbize Excellence Monsieur le Président mwebwe murafise akabijya ubu unyi mwebwe mwaratweretse ubutare mu bushora umugaragaro mukabwira abarundi ati barundi dushoye ubutare ubu umuti rero Excellence Monsieur le Président ajya titre ukurikira n'abandanye ufise micro. Mugabo reka mbanze
ndamwishure gatoyi. Burya iyo muriko muraraba Uburundi no munsi nimuze muraraba niyo tuva. Hariho igihe byashitse aho wasanga nababwiye nk'ubutungane bwabaye nk'igikoresho, nk'abantu bari barijajaye akamenyero kabi, ushobora gusanga kugira ngo babivemwo bibatwara igihe. Twewe turiko turavura abantu, nico gituma dufata umwanya turiko turasigurira abantu, turiko turabavura. Hariho abantu bahora biyita ibihangaje mwavuze, uno munsi itegeko ririganza. Uno munsi ukazobona umuntu akwiganje ko ntugire ubwoba, amategeko aramuruta. Nagandabwiye ko n'umukuru w'igihugu amategeko aramuruta, niwe yahagarariye mugabo ntayahonyanga, kirazira. Ikindi nababwira nuko turi mu ntwaro ya demokarasi uno munsi. Umwami n'umukuru w'igihugu muri demokarasi ntawe bisabisana. Umukuru w'igihugu, igihugu sigwe yiwe, sumva vuga ngo igihugu ni jewe. Mugabo umwami igihugu yariwe, akubwira ati wewe ndagusohoye, wewe winjira, byagenda uko nyene. Mugo no munsi siko bigenda, umukuru w'igihugu nawe nyene akurikiza amategeko. Muriko muravuga rero bati abigira ibihangange, mwavuze nk'aba abimbo butare. Je hariho ico nababwiye, kugwanya ubutwunge mu gihugu. Abashora ubutare none nk'ubu bomenya uriko urabishuza ubabwira ngo unyishura amatona ngahe. Hariho ishirahamwe rimwe gusa niryo mfise amatoni ndabwishuza, ni ishirahamwe ryitwa Rainbow Mining Burundi. Iryo riragerana ryarashora amatoni 2,000 tuguma twishuza. Abandi dushobora kuvuga ngo ndamwishuza ngahe, mugaturazi ko ubutare bwashoka. Uno munsi rero tubishize ku murongo, uwase kuja ku murongo niwe duca tumenya. Uwo rero yase kuja ku murongo, nta kundi turamutondesha ku ngufu kwa amategeko nicabereyeho. Rero tubandanye urwo rugamba, kandi ntagiye uvuga ngo hari umuntu yiganje, ntagire uvuga ngo hari umuntu yiganje. Wewe mushira habona ubuzogutangira ku burenganzira bwawe, hanyuma tuze tumuravye. Rero kuvuga ngo nta kindi kizomusubiza hasi atari amategeko gusa, mugabo mutegerezwa namwe kumushengeza. Bandanya nawe. Murakoze cyane nyenicubahiro. Je nitwa Gahungu Jamari, nkomoka muri komine Mpanda, umutumba ni Gahuzamiryango, intara yahora ya Bubanza. Ikibazo mfise kiri muri rusangi, twebwe ndi mu rwabe n'igihugu 500 bibwe mu izina ryo kwitwa abakiriya, ni koperative yitwa Ingo Dukore y'uwitwa Kubwimana Vincent, ashigikiwe na Deje wa SRD. Ico gihe kuva tubishira habona twarahizwe, bamwe ngira ngo n'abana ntibaciga barangazwa. Nibaza ko bamwe bari ngaha bogira ico babivuze ko twagiye mu biganiro. Urasarara iyo dossier haheze indwi ndayibonye, namaze kuyiha abayitondesha ku murongo. Murakoze ko sinzi ko atabaraza kubabaza ibibazo noba nararungitse haheze indwi imwe. Ni murakoze kandi niho nagira nuririre nyene abo mwashoye kurungika baraje Gihanga. Oya muri iyi ndwi hariho abaje ubwa mbere baratanze raporo babimpaye, nca ndabaha intumbero y'ingene bagiye gukora. Yaheze indwi, ico kibazo rero ntigirutesha umwanya, kandi kiza cyarabaze kuronka intumbero. Sawa, murakoze. Ariko ngira mbandanya ikindi. Twari dusanzwe tumenyereye ko iyo amatora arangiye inzego zazifite ibikorwa zakoze mu kubisikanya, ngira ngo barabwira ati je byo naranguye nibi. Rero tukababazwa nuko umushikanganya n'ubati mu gihugu yarasohoye ikete afatikanye n'urwego rw'umuzo w'abarundi, arandikira buramatari. Iryo kete riko riraburizwamwo, kumbure ntirishobora kuja mu ngiro kuko hari ibihangange tudashimye kuvugira ngaho kuri mikro. Vuga dossier ariyo ikete n'ikete nyene. Vuga uti
umushikiranganje w'intwaro hagati yabwebura amatari agira iniki mugabo tubona kitaja mu ngiro. Urakoze cyane. Umushikiranganje hagati mu gihugu yategetse bura amatari ko akurikirana ibikorwa by'iyo koperative hanyuma agakurikirana n'ibikorwa by'abo bene gihugu bibwe bitwa abakiriya bahabwe uburenganzira bwabo mu gushinga amakoperative ni nani. Hanyuma uyu kubw'Imana Vince ku kibazo cy'uko akora na SRD mu kibazo kijanye n'ivy'amazi ko abihagazemwo abene gihugu bonye n'ubwabo batore ababaserukira mu ryo hanahanwa y'amazi. Rega nubundi uri kuri ya dossier nakubwira namaze gutanga ntumbero rindira ubone ibivamo ko nubugarutse kuri ya dossier nyene naramaze kwitangira intumbero. Ubu rero rindira baze uzobona ingingo zifashwe kuri ya dossier. Samurakoze. Ivyo vy'amazi narabivuze ku ikintu, ivyo mirima narabivuze ku ikintu, ndazi yuko muzabona ariko barabatunganiriza. Murakoze cyane. Ukurikiye